guhombanya uribaza bakurikiranye wawe kuko nakubwiye mu guhomba habuze ikintu bita confiance. Urumva hamaze kuba confiance hagati yanje na madame numva guhomba ni lazima kandi numva ko bishoboka. Bimaze gutatu ubwa mbere ucugira stress. Ibyo ku bantu bamaze kubaka mu rugo hamaze mu rugo hamaze kuba ikibazo ndibaza urumva igisha gikurikira. Maze kwinjira hariya kugira bihere gose maze kwinjira hariya kugira je ntahe naciye nsheti ndavuga ati je ko noguma mwiri bohero ko ibohero ku bantu bamaze gupfungwa sa hanu heza wotuma ufata ibyo ufise byose ukonono kavuga ati jewe ahantu ndahave. Je nanye maze kubona ibyo bimaze kugenda ukaciye mvuga ati no je buzima shobora kubwemera reka fata ibyanje ndabitangi hanyuma ntahe bakamazi none ikibazo cyari gihari mwari mufitaniye nawe niki nta gihari kuko geragerageje no kumpisha avuga ati je sinarongojewe hajya ahantu nabonye yene sinzi ibintu byamenze abashetani yafashe sanga nyene niyo ndi aragegeza gusaba avuga ati jewe kugaruka no bikunda ewe kwashimiye gumiyo byanyuma nanje abana nzubarira nta kibazo na kimwe nabo ushobora kubivuga ko yeje kubyo nta muntu no bihanura je kubwanje kubyo nabonye no kubyo nakiyemo kubera kwizera abadamu cyaje ngibyo no bihanura ngo urafata amahera ya societe uzizeza umudamu je ngibyo no bihanura ahubwo tubijeje umuntu asanzwe kuko yampinda ariko vraiment nkigenda ko je navuye kuri parakisayine z'icoro je vraiment ndi mwija modoka itwa abantu kumusaga no kuri analyze navuga ati nemana ibintu bimbaye ko nibiki kuko urumva ubugenda ntuzi ugenda ko ntibona ntiwicaye ntubuzi ngo ngiye he ndahasanga bimeze gute kandi umugira undi baciye ati bujya haje umuhusha atunga hosha umugore urumva uhisemo gahitamo nabi nyene wahisemo nabi nyene nk'ugenda hisemo nabi gisha umugore se wari umugisha bw'urugo ni gwari umugisha Welcome ladies and gentlemen, zirakomeze neza muri hose. Bon, Jenny Bond aho ndashima nibaza ko mabona turi muri salle de coiffure. Bon, muraza kwibaza ati mbega nibiki nimuza gutahura neza mugabo wayitsi muraza gutahura ingene bimeze. No munsi ndi kumwe n'umuntu uyu muntu ari karamwanga anya yitwa Ndugu. Benshi nibaza ko mwana mumenye surtout muri quartier asanzwe abamwo hehe nibaza ko benshi mwana mumenye. So twaje kumutemberera ashoboye kutuganirira ibigiye bitandukanye ku buzima bwiwe byamushikiye mu buzima bwiwe ndetse no mu kazi kamisi yose ariko cyane cyane mu buzima bwiwe umuntu ahura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye agenda arahura navyo mugabo byinshi bikambera ikigwa hagenda araca hari ikibazo cyo kumaza ubunyene umuntu turi kumwe ati mbega Ndugu ubuzima bwakwigishije iki cyo ati bwanyigishije kubana n'abantu bega kubana abantu mu buhe buryo bon mustogira amahirwe ari kwicara nawe kumbure dushobore kuganira bakunze ba Silent Vibes icara mumvirize mutega ugutwi ndazi ko muza kuryoherwa katuma ndamuramutse ndakuramukije yanda baramukije meze neza cyane bon ndaza ku disturbinga kubera uri kuramwa nanje mfashe microphone mugabo ndazi biraza koro yes ku mazina d'abord bakwita gute jewe banyitwa Ndugu yangu n'igi abantu bose bamenyereye ariko amazina ya papa na mama ntibaziye ni Jean Claude okay dutangure kwanza n'umwuga watanguye umwuga gyaye je natangiye umwuga muri 2000 maze 23 ndiko ndagakora umwuga wo kumwa umwuga 2023 ni ku bantu ku muntu asanzwe ko no mwuga ni benshi bavuga ati bon iyo myaka yose uri mu mwuga nk'uyu unya bege bashobora gukundira kumara imyaka 23 ukora umwuga kandi umuntu gukura barana ko umengura cyari muto nari yitanze akazi ko umuntu agatangiye je nkiri muto hanyuma ndakabamwo ndagakunda mbo karangyoheye icyo twatanga ati mbega akazi yemewe kamara imyaka gute yose naragakunze nagahisemo niyo mpamvu nemeye ugakora ndagakunze watanga umwuga ufite imyaka natangiye umwuga ufite imyaka 12 imyaka 12 ndi kuvuga ngiye muri 35 ubu ufite 35 uracyari muto uri muragereje kumviriza imyaka umaze mu mwuga hamwe n'imyaka watanguranye acha mva ko bon nivyo birajanye mugabo yumvise imyaka umaze mu mwuga aravuga ati uyu muntu n'umutama oya je nabona umutama kuko nagatana je navutse ka 28 numva gushika no musi yaciye 35 agaranga hanya ingoga hanya nibaza ko zakoroha cyane yes uno musi unihugikwiza imyaka 35 muri makura cyaro umujene uravyumva ndacyari umujene kweli yes kandi ga n'umusuru umuntu akuravye arabona ko antukura cyari muto uko biri kose je nacyari muto ariko ukuntu natangiye akazi ko kumwa akazi ko nakazi gafata umuntu neza sana naciye ndakaba mu neza ndakabamo amagara meza kwa gufungura neza urumva cyo ituma ciye mbyibuha maze kubyibuha nko kuri cyo ituma ntwesha nyenda ku myaka yego
akazi kariko kose umuntu agenda arahura n'intambamyi zigiye zitandukanye sibyo mu vyo umuntu akora mu vyo umuntu abamwo agenda arahura bon reka ndaguhe microphone wifatire microphone bazakora biza gukorohera hamuraza kumbandanya ntaco umwani bon ahubwo dushobora guhindukira kumbure twana tuganire nibaza ko warusa n'uhijeje ariko twana tuganire nubwo agatugutakanyise duhindukire gatonya sinzi ko ushobora kuronka kandi gatebe ngaha ikibazo gatebe kare agatiza kaanya yes kwenda kubaza umuntu wese mu buzima bwiwe araza guhura n'ingorane ziye zitandukanye mu kazi ari kumwa canke n'indi myuga yose gitandukanye umuntu araba n'intambamye wowe intambamye wahuye nazo muri kano kazi nize Jengerageje kurabaza kuva akazi kanje ko kumwa ndagatangiye ce nta ntambamye do special murampura nazo usibye gusa nk'iyo matara acitse no bakora ntambamye ya mbere umuntu ashobora guhura nayo ubundi bwo nta ntambamye zata akazi karimo ndavuga kumenyana n'abantu abantu gukorana nabo kwa kunuza gusanga aba client utari korero nk'aba client ukorera kwibarabara hari andi masalo andi hari ari imbere yawe ari hakujya ari ino donc usanga clientele bega bigenda gute muri ico gihe canke wewe wakoresheje rebanga kumbure kugira ngo ushobore kwifatira clientele yonga muri ake gace kiwanyu je kugira nshobora kugwiza clientele naragerageje ujyo bose kwegereza abantu kandi naguye ko aka kazi nakoze n'imyaka myinshi cyane gose nakoreza ngo zinda kuraza Kayanza ndamanuka Bujumbura aho sinagiye ngerageza kwandika amateka kuko je mu buzima bwanje ukuntu nkoze n'ukuntu meze je nazi gutanga kiya mu bakiriye nabakaba banyiyumvamo uro gushika no munsi namaze kwandika izina aka kazi ndagakoze nishimye ndanagakunze nicyakiwe ndanagakunda akazi cyane kuri akantu gashira nonova ko ni nk'umuga international kuko nta gihugu kimwe kitimosha nta na hamwe ugenda ngo kimwe itagira umushatsi nta namushura kugenda kandi nta byangombwa bisaba bwo kuvuga ngo wifise icyangombwa ko ikisingi gishoferi kuko umushoferi mu Burundi ufise permis mu Burundi mugabo akazi ko kumugeze hose umuwakoze bon nariko ndakubaza intambamye nazo za kazi ariko reka tuje rero mu vyunguka muri kano kazi karagutunze nivyo urafise umuryango nabonye n'umwana gato turaganira ubuzima bumeze gute rero bivuye muri kano kazi mbega uraronka ivyo ushaka uratunga umuryango neza atantambamye gufungura abana kubigisha kuri inzu ngaha mu gisagara ingorane babigenze bigenda gutere naho jewe je nakubwiye aka kazi ko ndagakuze ndakishimiye aka kazi nta kintu na kimwe none ndetse uranambona ukuntu meze aka kazi ndiko ndakora nta ngorane nimwe kanteje nta kibazo kimwe kanteje abana bariga barafungura n'umwana wanje nibaza bamubonye aravyibusha neza nanje urabona nza gukora nambaye neza urako nambaye n'ikirato kizinze tukiwa nabwiye ati ko wambaye neza cungira ati jewe ikintu ngitaho cyambaye ni muzi ndashobora bamisuye nambara amezi abiri nico gituma rero aka kazi ahubwo nuhamagarira ko nabandi bariko baratubona cyangwa ko batwumviriza waza bakita aka kazi na cyane cyane nk'umukuru wakazi wana kazi keshi kagiye kabura hari abantu benshi bavuga ati none nkazi kigiye kwa fere kwinjira mw'ijya mishatsi none gute aka nakazi keza cyane ahubwo mpamagariye nabandi bose ko mpamagariye nabandi bantu benshi bumva ko bariko baratura ko atega amatwi ko boza bwo tukanabigisha na cyane cyane ko nubwo bwangu ndacyari muto imyaka 35 simike imyaka 35 simike ndakoze imyaka 23 ubujya ngandi ko natera negera imbere ahubwo nabandi nibazenda bavyo komaze kubyara nabandi ko cyamaze kubyara abana benshi muri uyu mwuga apana abana mbyara mu nda mu mwuga benshi cyane gose ego warakoze kano kazi kuva mu 2000 kugeza no munsi ukiri kuragakora wararonse umuryango mu muryango muhiri wanyu aho uvuka waragize ico bafasha nawe ubwawe waragize gutera imbere warateye imbere mu buzima busanzwe nimba uburyo bwo mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ndashaka gutangurira rero mbega urubatse bimeze gute tujere mu buzima rero busanzwe nabwo rero je ndubatse ndubatse mfise umugore n'abana babiri abana babiri umwe namubonye yaragiye no kwishure undi nawe nguyu ngaha anya ahubwo naza tura ingo n'abana babiri ariko usanze ububatse ubuzima bwawe rero bwo mu rugo bwagenze gute kuva ucubaka kugeza no munsi bimeze gute mbega umugore ubuzima bubanyemo nawe mu rugo bimeze gute like ndashaka rero tukinjirire tuganire rero mu buzima busanzwe kumbure canke muri sujet yashoboye gutushikana kuri no mwanya bon biragoye ariko turaza kugerageza bojana kubiya ati je mu buzima bwanje bwa misi yose ndubatse jewe fise
abana babiri n'umudamu umwe ariko ntivyashobotse ko ushobora kubandanya ubuzima bwo kubana nawe byashobotse ko ushobora kubana ubuzima bwo kubandanya nawe ariko gusa nubwo bitari uko ntiyapfuye arahari kandi amateka twabanyemo nawe arahari umva ntashobora kuvudika sinovuga ngo ntahari arahari n'abana babiri umwana wanyu basigaranye undi nawe wamonye agiye kwishuri yego uvuze ati arahari ntiyapfuye ariko ntitwabandanya umuntu ashobora yumva ati kubera iki vyagenze gute papa nk'uyu tubona asa neza afite ubuzima bwiza akora ahantu hameze neza umushahara umeze neza buri kimwe cyose byose bigenze neza vyagenze gute koko rero twinjire rero neza na neza byatanguye gute umudamu w'abanyegyari mudamu twanye kuva muri 2000 kuva muri 2000 kuva muri 2012 plutôt 2012 yes tuva bimaze guhinduka gushika muri 2020 niho twashoboye gutandukana nawe ngorane zitamvuyeko 2021 uvuga ko n'umunsi areze imyaka 2 mutakiri kumwe yes bon urumva yuko kuva muri 2012 kugera muri 2021 imyaka 9 yose muri kumwe imyaka 9 ubana n'umuntu ntabari mikeya ubumuzi uzi ahagenderera ubuza ahasohokera ubuza abagenzi biwe ubuzi nivyo asanzwe kumbura abamwe mu misi yose yes ariko twinjirire neza wavuze ko ku mpamvu zitamvuyeko byagenze gute ku bantu bakuzi nibaza ko barakuzi nk'umuntu afise imodoka barakuzi nk'umuntu umwizigirwa mu bantu kumbure nkaza avuga ati ndugumbikira uyu miliyoni uzowumpa mu ndwiza bimeze uko noko byagenze gute rero ariho umusani yageze kuri mbaye twa Emerson yavuze ati mbega abadamu bakunda iki haje biragoye kumenya ikintu umudamu akunda kubera je nkanje sinovuga ko hari ikintu kimwe narimbuze cyo tuma dutandukana cyo kugeza nizisa ntovuga ati rero kugira muvane haba iki byagenze gute je shobora kubimenya shobora kubimenya injira ni sawa nta na kimwe ni sawa kubera ko kumbura abantu bakora dukurikirana baba bakeneye kumva ati mbega abantu ubuzima kubera ko uno munsi urashobora kubaho uko wabanya canke warabaye mu bundi buzima butandukanye canke je narabaye mu bundi buzima butandukanye mugaba kari umuntu akeneye kumenya ati mbega Franike yabaye mu biki ubwo buzima bw'iwanje bukamworohereza kugira ngo nawe ashobore kubandanya ubuzima arimo uko uno munsi ndashobora kuba ndi mu buzima bugoranye ndashobora kuba ndi mu bintu bibabaje ndashobora kuba ndi mu buzima kumbe naje ubwanje numva ko nope reka basi ntumenye yahura canke ngira iki kugira kuri ya stade numva ko ubuzima bwanje numva ko ngomba gufata indi ngatari nziza ku buzima bwanje ariko namara kumva intahe yundi muntu bavuga ati nakabwa undi ibintu byaramushikiye reka nkomere nanje rero ndabona ko ibi bintu nzobicamwo ndengane ubuzima ndabubandanye numva ko gushinga intahe biraza gufasha umuntu ariko aradukurikira no mwanya azavuga ati bwa bundi cyangwa navuga ati yo hewe nibihangana nanje shabye arabaje kurundu nuko kumva ko basi atari wewe kuko isi nini Uburundi ni bunini abarundi ni benshi aho bari hose hagiye batandukanye bari hanze bari ngaha mu Burundi ariko benshi bafite amahitamo y'ubuzima bwabo kumbure no vyarananiye gukura mico kintu mu mutima bikazokora nako ashobora gukura mu mutima kuko gushinga nahe nibaza ko nico kintu cyambere gituma umvure murutse mu mutima yes kumvure murutse mu mutima that's why rero ndumva ko kuvuga biragoye gutangura kuvuga biraza kugorana ariko biraza koroha cyane uri kurabiserura kumbure uzo buri kuvura benshi bari kwadukurikirana mu no mwanya yes ibintu usanga bigenda bigoye ndabizi yego biragoye ibintu bigoye ugiye usigure ngo umugore twabanye mudamu twaye mu buzima ubudusubira muri iciza nuko atawumuzi kuri kadukurikirana nico ciza namunamuzi reka naco ntangure je inkuru ndayizi kumbure abari ko badukurikirana reka nawe na gatonye nkuko nabivuze yari umuntu afite imodoka afite akazi ahantu yiwasanze akora ameze neza n'umudamu babana neza kandi ari muri babantu bakinisha ibirimba gusa by'abantu vuga by'ababoss mundavyituko by'ababoss umwe ashobora no gutera senkani mire ku munsi canke ayandi agiye atandukanye gusa amafaranga menshi uvuga ko uba uri wamaze kuba umwizigirwa deje kwizigwa gonda bofisi yes nkuko nabivuze no mwizigirwa abantu ashobora kubitsa amahera atigira uko ushobora kuba ufise abantu barenga ijana bakubitsa imbise nkani ku munsi
umva ko mico gifite amafaranga menshi mugabo mu nyuma gatonya yagiye kwisanga mu mpimba ati byagenze guterera umwanya ni gwawe nagutangwe na introduction Wana keshi na keshi hajya yes iyo mu rugo hamaze kuba ikibazo cyamaze kwaduka ingorane zibanyishije nawe uravyumva kuba namaze kuba iki kibazo cyo bwati kwisanga mu mpimba urumva ahantu bimaze kugenda uko mudamu yirize microphone mudamu amaze kugenda akaja kubaka akaguta akaja kundi mugabo muri business ngiyumva musangiye amabanga menshi tuza ko ari ibintu byononekana yes kuko je numuntu nakunda cyane kandi nemera sinamubanira muri kimwe cyose ntacyo namunyegeza urumva bimaze kujyana bisambuka nkuko turi mu byashira nk'iyo ahantu dukorera habona kuko ahantu hari hatunze abantu benshi nico gihe yatunze abantu benshi ko ngatwakora turi 22 personnes urumva ko ari company mu bantu benshi cyane gose kuko nubu kuva icyo gihe bamwe barasambaguritse birahindagurika bamwe baragenda abandi barasigara urumva umutwe urugumaze kuva mu urumva ingwa ibintu bice bisanye byagenze gute rero kugira ngo uze kwisanga hari yaye tuvuge ni sawa ni alez yego byagenze gute mbega amafaranga byagenze gute uvuga menshi siko kuyamara ariko turaza kugerageza guca mu ncamake kumbure kugira ngo umuntu akaradukurikirana kugira ngo ashobore gutahura rero we bavuze ati ngaha barambitse amafaranga kwa no mu boss ngo wumve yuko hagati yanjye n'umudamu turi kumwe dusangiye business hakamara kuba ikibazo nk'icyo nabwo kwategeza ko hari ibintu bitegezwa gutakara bikononekara ikibazo rero ico kibazo cyari kibazo kimeze gute byagenze gute wavuze ati yaciye agenda ku wundi mugabo ntiwamukiri kumva ibintu birayangara ni kibazo rero cyabiteje kumbure wowe uje kwisanga hari hamana wacagenda rero byagenze gute amafaranga y'abandi byagenze gute byaherehe nta muntu amuzi alez sinzi wewe kurankurikirana neza we nakubwiye ati ntuce mu migani twagure yaravyumva muravuye ati umuntu musangiye akazi mugasangira idire hamaze kubaho guhemuka hagati yanyu muri babiri hategezwa ko ari abantu byononekara ko bwa mbere uri mu boss ufise ibintu bikora kurikirana n'ibyo uri kurakora urazi ko aba mu ibintu by'ingurane urudandaza urabyuma mu rudandaza mu ibintu by'ingurane byo korana ibintu bana nkuje namuhaye nabwo ati wewe okay bana nga kuri restaurant wahabonye ngaho nako bari hafatanye uko yari nk'icampuni ngaho bahita kuri difference yabyumva mugabo hamaze kuba ico kibazo cyo guhomba urumva ufise imitahe y'abandi mu imitahe y'abantu bo kugira gugura abantu shokore batoye credit yes urumva amaze kugenda business ishobora kubandanya igare ko bihombye cyica tumye sana cyamfungwa ni impamvu y'ibyo umva jana cyene bimaze guhomba cyo cyabayeho maze guhomba ko je urumva sindi ukiri ngaho nyene ntaguciriyemo uri kuravuga ngo umaze guhomba abantu bamenye ko nzi ibintu hari office murabona iyi salon turimwo salon nziza irimo ama climatiseur irimo intebe nziza kandi irazimvye kandi iri VIP irazimvye iri hafi mu miliyoni 30 urumva sima Kenya ama nkuko mubona ukunya iyi isa aha ku ruhande hari restaurant ni restaurant la différence ni restaurant nziza nayo nyene iyi VIP uko mubona salon niko nayo nyene imeze ibi vyose n'uyu onye byari gwawe ubu rero bimeze gute hama rero kandi mu guhomba biva ugutandukanye bashobora kuba jewe ari je nazubaye canke inoti nkazikurya nkaca ndagucika nkaca ngenda mu bundi buzima byagenze gute rero mu guhombanya uribaza bakurikiranye wawe kuko nakubwiye mu guhomba habuze ikintu bita confiance urumva hamaze kuba confiance hagati yanjye na madame numva guhomba ni lazima kandi numva ko bishoboka bimaze gutata ubwa mbere ucugira stress ibyo ku bantu bamaze kubaka mu rugo hamaze kuba ikibazo nibazo urumva igisha gikurikira maze kwinjira hariya kugira bihere gose maze kwinjira hariya kugira je ntahe naciye nsheti ndavuga ati je ko noguma mwiri bohero ko iboheye ku bantu baze gupfungwa sa hanu heza wotuma ufata ibyo ufise byose ukonono ukavuga ati jewe ahantu ndahave cyane maze kubona ibyo bimaze kugenda ukaciye mvuga ati no je buzima shobora kubwemera reka fata ibyanje ndabitange hanyuma ntahe icatumye rero winjira hariya wavuze ko ngo nuguhomba wahomvye rero gute amahera ayahe mu buhe buryo yabande kubera iki bande bagufungishije hariya sinzi we kuri kurankurikirana neza wowe ushaka ninde guhera kwidonido en fait ciza kumbure umuntu ariko yadukurikirana ashobore kwagukirwa uri ko ravuga jewe nego ndivyo ndabizi mugabo uri kadukurikirana ntazi inkuru ingene imeze ama uri kadukurikirana niko kuboko kwiza kugira ngo wewe canke jewe canke uwundi muntu ashobore kumva ko afashijwe
bivuga ko umwaguriye ido nido ibyo biza gufasha rero yes nico gituma je nakubwiye ati anakubariye ati je maze gutangura company yo ngaha ibayita difference maze gutangura company yo ngaha navuze ati no je n'umudamu sinamushira imbere reka nawe nagure ndamushire ikintu ashobora gukora ndamugura ya restaurant ndavuga ati we nayo restaurant ca ngaho mugabo ndinda gukora iki ndinda kuja muri credit kuko icyo gihe nafise nishira mu ntwanga mu Burundi nari representant adjoint au niveau national shira mu gihe bakwafera ndavuga ati roje ahantu reka nawe ndamugura ahantu ashobora gukorera kugira twese tuje ku muvuduko w'iterambere kuko je kwa twavanye kure bro faranike je kwa twavanye kure cyane kuko sikuvuga ko ibyo bintu abirose namutwe ndabifise twabironderanye turi kumwe nico gitubana namwizera urumva rero bimaze kugenda uko twaragiye turatangira turakora bo ndabona n'amafaranga ari karaje mumaze kugira ku ntambwe twerazi tuva hariya kure ziyo ku ntambwe ukavuga ati je ngomba ngure imodoka ndafise isaro iva ari miliyoni ndafise restaurant iva ari miliyoni zingana nkuko uri kuraza ariko bo kwera keshi na keshi byo uvuga ngo kuvana nawe je vraiment kubwanje nta ruhana bigizemo kubera sinigeze ndamujya umutima sinigeze namubanira ndetse n'abantu ariko batura bamwe hari habamuzi ndazi hari n'abashobora kumenya mu bantu ariko batura muno mwanya bavyumva je nta bana murigeze nabigiramo gusa je sinzi ico yarakunze sinzi nico yoba yarasi kuko amaze kugenda je yantanye bo amaze kugenda ibintu byaranyabagiye antana abo bana ibintu birahomba navuga ko twari muri credit umva nta kuntu nakuma amarazo kuza kuyegeranya kubera stress nyinshi nibazo byishurimo je rero kuvuga ngo gupfungwa wapfunzwe nabandi gupfungwa napfunzwe na bene imitahe bavyumva byabirimba byabiki kubera umva confiance yamaze kubura hamaze ku ikintu cyo guhemukiranira ibintu byanyabagiye mu rugo no kuvuga inyuma y'amakredi inyuma y'amafaranga y'ibirimba vyose umudamu yabyegeje ku ruhande yes nuvuga ko umva mwari babiri ariko ico gihe yabigize ibyiwe wenyene hama acara gusiga ico gihe bice bigenda guterera urumva amaze kunsiga ibintu byamaze kononekara niho kuca ndengutswa mu butungane cyambanza kwinjira muri PGP ninjiye muri PGP umva ntibari buhewe ntibivuga ngo ibibazo bavuga ati ibibazo birashika mugabo ibibazo bitandukanye byo kuratubwira ugomba iki ugomba ukora iki ugomba kuriha Tabwi ati nyabona mwebwe n'umucyo ufatana n'amara ibibazo naciyemwo kuntu byagenze kuntu byakurikiranye mubanza mukanyihanganira usanze uri mu manka y'amafaranga ngana gute usanze uri muri manka y'amahera ngana gute amafaranga masi niyibuka gusa ari menshi ariko amasi nayibuka kuko byabaye habaye hamwe habaye heshi masi niyibuka zishobora kumenya ngo amahera ingana uko oya urabyumva okay bimaze kugenda uko ndinjira mu mpimba maze kwinjira mu mpimba ndavuga ati ibi nta kundi biri bugende umugabo arinda kaje haje maze kuvuga uri umugabo franike uri umugabo nyene ndavuga ati umugabo arinda kaje reka mpambane gusa mu cyo gihe abana basigaye muhira bonyene nabiyumvira ko mvuga ati ko abana basigaye muhira bonyene nkubabayeho gutumba umugore yagiye kundi mugabo yagiye kundi mugabo tena umugenzi wanje ugati nga hantu bica bigenda gute nkora gute ikintu cya mbere nabanje kurekipera ubuzima bwanje ndavuga ati reka mbanze ubuzima bwanje mveyo je basi nagirageje ndavayo ndatanda shika ngaha maze gushika ngaha mfasha unkure kwanza yashira ndembeje imana kigukunze maze unkure uramarira mu nyuma marira mu nyuma nana kimwe mfasha okay ndavuga ati reka ndekipera ubuzima bwanje mbanze mveyo nagirageje ndataha maze gutaha narashitse muhira bana kunyene mbona ndavuga ati gashano n'ibice bigeze microphone ndavuga ati bice bigenda gute narashitse ariko gusa imbere yo gutaha je ngaha ntaguriye n'umugenzi wanje aha hari gwawe mugabo kugira ngo ushure kushure y'amafaranga yose wa mudamu yagwisha amanga vyasabwe kuri ndakugurisha ngaha gusa Imana yaramfashije je ndi no mu mpimba ko je ndi mu mpimba namaze kumuntu hamaze kugwa nk'igihumura birumvikana uko urumva ibintu narindimwe nibyo nariko ndabamo sinabibona urabyumva bimaze kugenda uko niho jewe mbere umuntu yanguriye ngaha niwe je sigeze nanamurondera yarantelefone ko yari mugenzi wanje kuva kera arambwiye ati none wewe bite rero numvise uri mu mpimba tego je ndi mu mpimba none bakwagiriza iki bimeze uko ndamusigura bijyana gusigure kuri byose byagenze arambwiye none wewe
umuntu yogufasha iki ugomba gukora iki utegura iki ugomba ukore kugira utahe abwiye ati je ikintu ntegura cyambere nuko mbona no gurisha hajya ahantu nkataha Gasa dans gare restaurant nkataha ambwiye ati wohagurisha tego ambwiye ati okay ko wagurisha rero cyomara gufasha n'igiki reka ndakuzanire amafaranga ariko baraguca uyarihe umaze kuyariha nyimba jewe ukomera ko tuzokorana tuzokorana nyimba wema ko tutazokorana naho uzotagurisha umpe amahera yanje ndabwiye ati no ubona nyene uko twokorana akazi muno mwanya ndabwiye ati je ndi ready je twokorana nta na kimwe niko kuza rero turaza turakorana no bari we mwanya turi kumwe n'izisa n'umwanya turiko turakorana twaciye tuguma dukorana twaciye tuguma dukorana bishwe no mwanya yes abana baro basize muhira umugore yari yasize abana wavuze ati acaja kubana n'undi mugabo kandi umugenzi wawe byari uwe hagati yawe no mugenzi wawe ucuti bwari umeze gute mwaganira gute hagati yawe na madame ikibazo cyari gihari hagati y'ibyo bindi byose apart y'amafaranga n'ibindi cyari iki nta kibazo na kimwe cyari gihari nawe nyendaza ahantu yoba ari ashobora kuba ari kadukurikirana nta kibazo na kimwe kiba gihari kandi simbeshe ngaho nta kibazo na kimwe kiba gihari je ndibaza no mu mazi wakamazi none ikibazo cyari gihari mwari mufitaniye nawe niki nta gihari kuko geragerageje no kumpisha avuga ati je sinarongojewe hajya ahantu abonye yene sinzi ibintu byameze abashetani yafashe sanga nyene niyo ndi aragerageza gusaba avuga ati jewe kugaruka no bikunda ewe kwashimiye gumiyo jyanyuma nanje abana nzubarira nta kibazo na kimwe ubu hagati yawe rero n'umugenzi wawe no mugenzi yagiyeko bica bigenda gute rero nawe cyubyumva urumva sinomushimira none umva no mushimira sishobora kumushimira uno munsi muravugana ntidushobora kuvugana ntitwovugana nta hantu byoba ko byarambabaje cyane byaransitaje byarambabaje byarambabaje gusa je nyine kubera je ndafise ukuntu Imana yampaye impano n'ukuntu ndemye je ndafise ukwihangana cyane ikigezo cya mbere hamwe ngo ndavuze ikigezo cya mbere ku muntu n'inzara yonyene naho ibindi byose nta kintu kimwe yiteye ukiri ku isi ibintu byose birashoboka ukiri ku isi ibintu byose birashoboka ubuzima ni bunini wabaye mu bihe byinshi kandi biruhije kandi bigoye dufatire mu gihe cyo kwinjira mu mpimba wagiye uvuga ati hari abantu bakwanyishuza amahera nico batumye bamfunga ugishikaye indani navuga experience wahakuye canke ukicinjira indani kirohonye wacyushuka ushoka wiyumviye cyari ikintu kimeze gute nk'umuntu koko yishika mu biro rya mpimba ariko vraiment nkigenda ko je navuye kuri parakisayine z'ijoro je vraiment ndi mwija modoka itwara no kumusaga no kuri analyze navuga ati nemana ibintu bimbaye ko nibiki urumva ubugena ntuzi ugenda ko ntibona ntiwicaye ntubuzi ngo ngiye he ndahasanga bimeze gute kandi ukumva ko abantu bavuga nabi mugo maze gushikayo ndabona abantu batandukanye mbona ibibazo bitandukanye abantu babayemwo mbona kuntu abantu bameze ingorane nyezi zitandukanye z'abantu n'abantu mu busumbasumbane bwabo bakomeye naho kiyavuga ati none jewe ndugu yangu none kuba ndi ngaha je mu numwe ngavyo ari ibintu bisanzwe mbere mu kintu cyagiye kunyubaka cyanyubatse cyace kirindisha n'umutima wanje cyabayemwo no kiye nsanga bimwe na niti ibibazo byanje nasanze ko atari byari ibibazo abo nasanze ande bafise ibibazo donc guhemukirwa n'umugore gufata inoti yawe yose umugore akayitwara wasanze cyo atari kibazo nasanze atari kibazo ubwo nasanze abandi bantu babaye mu bibazo bisumbana bimwe byanje nasanze abantu bazi bibazo bisumbana bimwe byanje nico gituma maze gutaha nta ntege byanciye nta n'ingorane byanteje nta n'umubabaro byanteje gusa icyambabaje gusa bavuga ati we urampemukirwa kandi yagiye ntiyamukejeje nyene haje ugiye hemukiye n'ugiye yagiye ko ahemukira nanje ahemukira n'abana hagiye mukiye abantu benshi ahemukira umuryango wabo ahemukira n'umuryango wanje hagiye mukiye abantu bazavuga ati ibyo bindi rero ni kwisha amaboko y'Imana hanyuma nanje impane mpe kuramba mpe kurondera ibindi kwa ndacyari muto aho ibintu byose ndacyashoboye imodoka ndazi kunyonga perimi ndafise kumwana hoho nibindi byo nibindi byo ni ibyanje byo ni ibyanje byo birazwe kuko ndazi mu gice cy'abantu bagize isi burya ndibaza ko nko kwisi ndazi nta hantu hoba habuze umuntu umwe wanjye ubwo nkundazi nk'umuntu avuga ati ndi muri Amerika ndugu naramumoye ndugu yaramoye aje ngaha ndondera ndi mu Bwongereza ndugu yaramoye aje ngaha ndondera hano umuntu ashobora kuba amaze imyaka 3 tutabonana uwo nkabona arandondeye nk'ibyo kumwa byo ni ibyanje nizere yuko jewe kuno maya nizi saha vraiment nta kibazo bise cya cyane yes kwa dukurikirana uyitwa ndugu ahasanzwe akorera nta hameze neza ndibaza mwahabonye hasa neza and then umuntu afise experience y'imyaka 23 mu kazi uwo muntu umva ko ataba yoroshe wowe rero umuntu umva ko ushaka kwimosha neza
murondera ndugu abamwe abagira ko afika ameze neza n'abana ko afise akaruhu kameze neza ndetse no gahinda n'abana ko ari ahantu hameze neza ushobora kuba wicaye ahantu heza climatiseur n'ibindi bigiye bitandukanye kumbure bakaza kukumwa umva tuje uri kwa ikiganiro umurondera ndugu ukorera hehe babwira ko ukorera kwanza aje nkorera ngaha ni kujya Kanyoni mu Cibitoke kwibabara rya gatatu ni kwibarabara bayita The Gate Salon urondera ndugu wese amukeneye naha musanga ndetse atari no ushaka kwimosha gusa numva akeneye no kubimenya akeneye kumenya niribanga aza ndondera yes twandare rero n'ubuzima busanzwe rero ukimara kuvayo watakaza ibintu uvuga ati je nahora mfise ibintu hanze by'imiliyoni 50 ariko uno munsi ntavyo ngifise ugisohoka muri wowe ikintu rufise umutima cari iki uciyuza kandi wa muntu yabwiye ati nta nakimwe turashobora gukorana ni bon uzi yuko wari mu boss ariko uno munsi ugiye kuba umukozi w'ahantu wahora ukorera byari bimeze gute muri wewe jewe ibyo byaragerageje kungerageza mugabo naho ngarutse inyuma gato naho kugira ibinda bishikeko nari nasanzwe nkorera abantu n'ubundi kandi ubwa mbere nasanzwe nkorera abantu n'ubundi kandi ndavuga ati ko n'ubundi bishitse ibi ko bishitse reka mpindure supri reka basifate bimwe bya mbere reka mpindure bimwe bya mbere ngo ndavuga ati uko byogenda kose bavuga ati umufuko watekeye itabi ntuburamwe ubuvunji uvuga ko biri kose utegerezwa kubibamo tegerezwa kubibamo kandi uko ajye amafaranga ya mbere yatevye kuza siko ubu yoteba kuko ubu namaze kugira izina abo twagendanye nabo bariho abo twasangiye nabo bariho cyane ico gituma mvuga ati rero jewe ubu reka mbe ndabibaye mwuko mugabo gusa hajya yikuru n'uhoraho wenyene kuko no kugira mbe ndinga nkomeye naco nahaye Imana byo nari nakoze byose naco nahaye Imana yes wagize experience mu kazi wagize experience mu buzima ndashaka rero tugana gatoya experience yo kuba kumwe n'umugore experience yo mukobwa cyangwa umugore ni wowe wamaze kubibamo mukabona combien de fois bakudeceive cyangwa combien de fois bakubabaza sinagutahuye neza nuva experience wagize mu kubana n'umukobwa canke kumenya umukobwa nubwo ati sha umukobwa ameze ukunya canke abakobwa kumbiroga ngo ushobore kubabamo neza canke ushobore gushika ugibegenza ukunya canke icize c'abadamu n'iki ariko uhuye n'umudamu mubi utegezwa guferinga ukunya icize c'umudamu n'ikihe ikibi c'umudamu n'ikihe Okay, ibyo bigoye kumenya hajya kwinjira mutima w'umuntu biragoye gusa mu gihe undi baciye ati bujye hajye umuhisha atunga hosha umugore urumva uhisemo gahitamwo nabi nyene wahisemo nabi nyene nk'ugenda ahisemo nabi wara ikibazo cyaciye bintera wasanzwe bari ikibazo cyaciye bintera wowe ugira umenye ngo iki mudamu mu rugo ningira kamaro mu rugo akubere neza kubera neza mbwa kubera nabi mbwo kugira umumenye umumenye uminje uti umumenye biragoye kuko iyo nza kumumenye kuko urumva twari tubaye imyaka 9 fiase twabaye mu myaka 3 imyaka 12 mu myaka 12 nari nko umuntu mu gihe kirekire yabo umenye ntuba waramumenye ba waramumenye mugo kumenya umuntu biragoye umuntu ni munini umuntu aragutse umuntu ni munini cyane ariko rero iciza wabonyemo rero niki ciza nababonyemo canke guhitamo neza umuntu yogera we guhitamo kumeze gute guhitamo neza bishobora kumenya guhitamo gusa Imana yonyine ishobora guhitiramo nawe kuvuga ngo kwihitiramo wewe biragoye biragoye Imana yonyine ishobora kuvuga ati ndaguhitiyemo mugo kuvuga ngo guhitamo umugore namubonye namushimye guhitamo uvuga ati mpise mwuho biragoye cyane kuko no muzi uvuga ko byose byaranciyemo bikamba ko nkabibamwo nuno munsi kugiranze vuga ati mpise mwuku ntoye naka urumva wo muraba ku maso umutima we ntawubutse ashobora kwiyobekega ashobora kugira ko inzoka akakwiyobekamwo ibizohinduka mu nyuma ntabyuzi gusa ikintu kimwe gusa naye mbonye habe ibintu bijambo y'Imana mwe bitabesha ijambo ryo bivuga ati kwizera umwana w'umuntu buhumanye kuko je nkanje nkuno uvuga ati kugira ndamwizere kugira kwiyo ntambwe yose fata ko nahumanya ahubwo kuko naza kumwizera kugira kwiyo ntambwe yose ntibyari kugenda uko Njya kugenda uko na gato ku bantu ashobora gufata nimba ari amafaranga y'akazi canke ya societe sanzo akoreramwo amakashikiriza umudamu nabo ushobora kubivuga kuri kubyo nta muntu no bihanura je kubwanje kubyo nabonye no kubyo naciyemo kubera kwizera abadamu cyaje nk'ibyo no bihanura ngo urafata amahera ya societe uzizeza umudamu je ntabyo no bihanura ahubwo tubijeje umuntu asanzwe kuko umuntu asanzwe wewe
bija mu nyandiko mugo umudamu ashobora gukora ikintu muje mu nyandiko n'umudamu ntibikunda uko umudamu akubwira ati umudamu nawe muri umuntu umwe mugabo jewe kubwanje nasatara umuntu umwe muri babiri kuko nabantu babiri batandukanye ko murashobora gutandukana bikarangira akibagira uje bamwita madamu ndugu mugo bamwita madamu kiri uravyumva rero mbangwe byo vuga ngo umuntu umwe byaje nasanze abantu biyise ibintu twihendako hano dusanzwe ugenda twihendako rero hakwizera umudamu uti abari ujeje ibintu ahubwo tuma ubizeza uwundi mu ruko bija mu nyandiko bibaye nabi uramupfungisha afite uburyo bwo kuri akabiriha atabisha akagenda agafungwa ariko muri ico gihe nyene umuntu aca yibaza ati mbega kubera iki none nivyo n'umudamu wawe ariko umudamu arashobora kugira amakosa muri ico gihe rero mbega kubera iki utaciye uvuga ati kandi ndamwitwarire nkuko nandi bandi bakora nyitwarire ubona rero byo kwitwara bikuravuga ubutungane ntibukurikira amajambo ubutungane ntiburaba amajambo ka ubutungane ntirurayisura ubutungane misi yose ubutungane buraba inyandiko mwandikiraniye n'umuntu nakubwiye ati umudamu rero mushobora gukora ikintu n'umudamu mwandikiranire kuko wowe umudamu uvuze ngo mwandikiranire avuga ati kumbe none abantu batanyizeye rero je no kwiba abantu batanyizeye ahubwo buri kurakereya umubano mubi uri mubwiye wowe kwakira ugwango nico gituma mu butungane kuko byose twari turakora ntivyari mu nyandiko nico gituma nabwiye ati ahubwo hako kwizera umudamu mu bintu ahubwo tumuzana umuntu azogera ibyo bintu uko byo bija mu nyandiko mugo umudamu ashobora gukora ikintu mu nyandiko ntibikunda wendi bazobacara umusore yes ndacara umusore mugabo nanjye ndabihereramwo cyane uravuze ko hako wizera umudamu mubana mu rugo ukamuha imbara amafaranga ya societe canke y'ibindi bintu ahubwo wotuma urondera umugenzi mukandikiranira ati ebana ndaguhaye amahanga nuko kubwiyo mpamvu uno munsi nibyo abadamu turabazi nk'abizigirwa kuko nkuko wavuze ati uhusha itunga ahusha umugore hama kandi umugore kandi ngo numugisha n'ubugira kandi umugore n'umugisha umugore si umugisha ahubwo urugo n'umugisha umugore si umugisha ahubwo urugo n'umugisha kuko ntaba ari we wenyene mwugo rugo bari mw'abana barimo n'umugabo kuva mu gihe abana batarabonekana nta mugisha uboneka mu gihe abana bataraboneka nimva ko haba hariho n'umugabo agisha umugore se wari umugisha urugo ni rwari umugisha akantu mumvige nagahinduye abantu tuzi ko umugore ari wari umugisha ariko ngo urugo rwari umugisha yes ariko navyo nivyo kuvuga ko bakubwira ko urugo gwiza ni paradise urumva n'urugo rwose ruri hamwe si umugore gusa ubaye umugisha urubaye umugisha kubera muri babiri mu rubayemo yes turangiza n'igiganiro cyacu mbega uno munsi uriyumvira gusubira kurongora yarageje kuraba imyaka mfise rumva n'umundi bwo je nakubwiye ni kubera akagazi nakoze hakiri kare nkaguma no kudufaranga hakiri kare nkabona kuko bijya umugabo misi yose umugabo kuntu Imana twe yaturemye umugabo akoze mu gutanga umukobwa nakoze mu guhabwa mu kwakira ni kuvuga ko je numva nari narongoye hakiri kare cyane nangoye hakiri kare kubera ako si kare imyaka 20 ninga 25 24 muri 2012 uravyumva nari nangoye hakiri kare yituma nk'ubu uje mbuye gusubira kurongora ntizo gusubira kurongora nyene kuko hari abasore tungana aho generation tungana mu 35 atararongora atararongora je ntizo gusubira rero je kurongora ntizo gusubira uvuze ko utekereza gusubira kandi kurongora ariko muracagara kuri rya jambo mbega umudamu kuko umudamu bwizo kumwizigira uko n'umuntu muza kurarana mu gitanda n'umuntu peut-être uzosanga yagutekeye umusozi umva niwashobora kugirira nabi cyangwa kugirira ineza muri ico gihe naco rero mbega n'umuntu ashobora guca bati umuntu bazobana kweli ntazomwizigira canke ngo amubwiye ati sirimvuye ukazina no umuriyoni bimeze uko ntuzomubwiza ukuri ati bimeze uko oya nabo ku bantu bagerageje kumviza iki kiganiro ku bantu bagerageje kumviza ikiganiro amajambo twagiye dukoresha bayumvise nawe nyine ashobora guca yiyumvira nyene ko abantu bari kwagikurikirana barazi ubwenge nawe nyine ashobora kuvyumva kuntu bizogenda nyene kuko bavuga ati igiti nigikora mu gisho kabiri warabaye papa igiti gikora mu gisho kabiri gusa kumukunda umudamu nzomukunda ariko hari ibintu bimwe ntashobora gushikako hari ibintu byagiye binyigisha abo sanga nk'Imana nk'umudamu twozobana tuzotubana n'umudamu nawe yo babizi niyo azobona nkaze ku icyo kintu azavuga ati hari impamvu hari impamvu bimutera no musi abana muhira rero bimeze gute mubanye kuko numengo bari wawe abana bari wanje abana bari wanje kandi abana ndabakunda cyane ntibakwishuza mama canke baraza kuraba mama bimeze gute
abana urumva abana umuvyera by'abana hagiye hashobora kumara imisi bakamara imisi avuga ati dushaka mama nari ndabwiye ati mushaka mama genda mu murabe bugende mu murabe hanyuma mutahe genda muri hanyuma mutahe yes akaja mushobora kugira abakunzi bacu ba Silent Vibe ndetse n'abantu bakuzi kuko ndabizi ko ari abantu benshi basanzwe bakuzi abo mwagendanye abamaze kuja hanze abamuzi muze kugira commentaire amakandi nk'icigwa rero uno munsi waronse naco uvuga ati umuntu ushobora gupartager cyangwa gusangira n'umuntu ushobora kumwatumviriza twarira ijambo rizogufasha mu buzima cyangwa twara ino nyigisho zogufasha mu rugendo rwo kugenda mu buzima ni yihe aho wagiye uraca mu buzima busanzwe mu buzima bw'urugo ndetse naho waciye mu mpimba experience wahakuye mu ivyo byose uno munsi ugenda uvuga ati jewe principe yanje mu buzima bwanje ni iyi mu buzima bwanje nk'ikintu noshira imbere y'ibintu byose yes ikibazo ntihotiye kubera ikibazo wahuye naco ahubwo gusa ikibazo uhuye naco gitezwa kwigisha ibindi kitakwigishije ahubwo kitakwigize icyo kikwigisha naho kiba ari ikibazo ngo kizi icyo cyo kikwigisha ntikiba ari ikibazo mu ijambo rimwe rero nabonye ku isi kigize umuntu kigize umutima w'umuntu cyambere ni kwihangana gusa ku bintu byose bigiye birakubaka ni kuvyihanganira vyihanganira kwihangana muri iryo jambo ryoza imbere y'ibintu byanje byose kuko niryo ndaje nibyo byanyubatse nibyo byanyubatse nibyo byanyubatse cyane gusumba ibindi byose yes mwabyumvise umuntu afise intahi ikomeye nubwo yagereje kwica ku ruhande ariko naza ku mashuri kumva umudamu barabanye ariko umudamu mu nyuma araza kumuhemukira amafaranga y'umutahe kumbura n'andi y'ibirimba yaramaze kuzara arakorera yose arayajyana amaze kuyatwara aza kubana n'umugenzi wiwe nyene urumva ico gikomere wa mugenzi wiwe nyene wo hafi ne bace baje kubana mumva ko n'ubuzima baje cyane gose ariko n'umusabye ati kwihangana n'ibyo byatumye shika hano onye kwihangana n'ibyo bitumye no munsi asa neza kuno onye akifisa kabiri kameze neza kuko no munsi ushobora guha n'umuntu akaza kukwihendako akwenda avuga ati guru boss kumbe hariho ubuzima burebure wabayemo butuma uhomba amamiliyoni no munsi nibaza yuko warakomeye abaye mu buzima bukomeye no munsi umareka dukurikirana afise inyigisho yakuyemo afise ibyo avuga ati ku mudamu mbega ngomba kwitwara ukunye ariko kandi umudamu no wo kwizera kuko no watuma kandi ushika kure hashoboka na kandi ashobora gutuma usubira kure hashoboka nibaza yuko gikuru umuntu ashobora gukora ni gusenga akavuga ati Imana mpitiramo no kumpitiramo umudamu turi buzobane kuko uvuze wowe witiremo uzohitamwe isura nziza umuntu azokudeceive uvuze ngo wihitiremo uzohitamo ufise umutima kumbure dahwanye n'ivyo ushaka kuzoshika ko muri kazoza ka cyane yes rero usizera rero abakunzi bacu akagaza mushobora kubabwira mu kubasezera jewe icyo nashaka kubasezera ndabipfuriza kweri nasane sana ku bantu bambaye hafi ndi mu ico gihe ko abantu bambaye hafi ndi mu ico gihe bagiye bamba hafi ndi mu ibohero duwanira kuri parake bamba hafi abo bantu barakoze cyane nabonyere gose barakoze igikorwa kinini cyane Janabwiye ati je nk'abantu je nko kubwanje uravuze ati hari umuntu ushobora guhwana ukavuga ati wewe uri boss je no ndacyari boss ndacyari boss kuko ikintu maze kubona office urukundo urukundo urashobora kuba milliardaire mu rukundo ukaba umukene mu mafaranga ujya kuba umumiliyardere mu mafaranga ukaba umukene mu mahera utuma uba mu rukundo je no ndacyari mu boss kuko abanyizera bacyahari ndibazo bamura kuntu umeze je vraiment nkuje sishobora kuvuga ko ndumukene na rimwe icyo sishobora no kuvyiyatura ko sishobora no kunabizina izina rya Yesu biragatsinda amen yes merci beaucoup wakoze ko mu mwanya wawe wari uri mu kazi mugabo naje urubanza urangira ko kandi nibaza ko ni sawa kana ukoze fresh yes ni sawa cyane reka ndagushimiye cyane ku mwanya washoboye kumpereza rero nawe ndagushimiye cyane ko mpaye ikiganiro nk'iki n'umunsi uzoshobora kundondera kandi uzoshobora kurakayo kundondera kandi afise impano nyinshi n'umukinyi wa cinema n'umushoferi n'umukwafere w'imyaka myinshi n'ibindi bigiye bitandukanye ni byinshi cyane cyo gituma atari cyo byigeze bengera ibyo ko nagiye mpura n'abantu bigena tuyaga dusubira cyo gituma nk'ibyo atacyo byashoboye kungira yes ego bon merci beaucoup bakunzi ba Silent Vibes twagiye urugendo rurerure kugira ngo dushobore kumushikira twaganire byinshi kugira ngo dushobore kuganira ibi muri kumana ngaha kuri kamera n'ubuzima burebure yaciyemmo n'urugendo rurerure natwe twagenze kugira ngo kumbure dushobore kumushikira merci beaucoup wafashe umwanya wo kudukurikirana ni gano cyari kiryoshe kumbure kimintu itandukanye wowe ushobora gutahura ukumviriza ukagera higukuye naho ishoboye kugeza kumbure nimba mwumva ko
hari ico mushobora kumubwira nko kumuhanura ou bien ivyo ashobora kugendera mu mufite ivyumviro vyiwe mashobora gushira muri commentaire kumbure azobibona abona ati abakunzi banje canke ba Silent Vibes nibinya bakeneye canke mbona ico nohindura muri decision nafashe ari iyinya nawe nyene agashobora guhinduka. Asante sana mzee. Okay sana. Kandi ukora akazi neza. Merci beaucoup wafashe umwanya wawe wo kudukurikirana. Siren Vibes TV.